Mwaramutse mwiriwe bivanye naho muri turi kumwe na Azak Burundi TV kuri micro ni Mico Polo comedian nkuko bisanzwe twarababwiye kandi twariyemeje ko ico tubasezeranije dutegerezwa kugishitsa uno munsi twabemereye ko dutegerezwa kuja kuraba umuririmvyi asanzwe ari n'umukinyi wa mareresi uwo tuzi kwizina nka MUCO LIGHT akona kabanga ndabibiye ariko muraza kubona wariwe nuko n'umuhunga asanzwe aguma ari afisa ama style arenze cyane twamenye inkuru neza ko asanzwe yaje ahantu bita snack bar ku mateka barahagirira karaoke n'ibindi bitandukanye sinzi rero no masaha ko yoba yaje kugira karaoke canke inge tugende tunjire turabe ivyo tuza kumusangamo ivyo ari karakora muri kumwe na Mico Polo comedy tingi sha abarundi kweri baramaze kumenya uburyo bwo kwikingira coronavirus ku buryo ahantu hose tugeze dusanga hariho amazi meza n'isabune turabona ko bariko bakurikiza umugambi wa leta no kwikingira bongera bakingira n'abandi bakunzi ba Azak Burundi TV ku mateka bar n'ahantu hagutse kandi hameze neza ntangoye ko warwo njire muri etage man tugende turako tumusanga ari karayaga sinzi rero ko yoba ari kayaga nawe kugira ngo bashike bakora dutekereze kugira ngo tuyage nawe n'ahantu hatuje cyane mwamaze kubona ni ku mateka bar n'amateka geretse ko yandi tugende mwamaze kumva ko ari kara telefone tugende Big boss. Okay, rinjira gato. Ari karayaga nanse gusa. Inyuma y'iminota 5. Mwamaze kumva ari kapanga program. MUCO LIGHT. Big up sana. Niko po. Turabagoyisa. Oya, ni bisanzwe. Ari mwajeje kuvugana no. Oya, rega ibintu hari gihe ubona umuntu mushitsa uyu twariko turavugana ibijanye n'akazi mugabo turasubira kuvugana kandi nta kibazo nta gipfuye. Womenyesha abakunzi bacu abakunzi ba Azak Burundi TV mwariko muyagana. Yariko ndayagana Generation Bidondo. Ya. Generation Bidondo. Ya. Mwe mwariko muyaga. Ego. Bakunzi ba Azak Burundi TV bakunzi bacu mudukurikirana uko bukeko bwije mwebwe mwese muri mu mpande zine zisi na mwebwe mwese mwagiye mukigura amamega yanyu mugashira mu telefone cyangwa mu ordinateur kugira ngo mbandanye mukurikirana ibikorwa byacu uno musi udasanzwe twarabemereye ko dutegerezwa gukorana n'umuntu wariwe wese afise itara zitandukanye n'aba bantu babaririmbye amwe bakora ibintu byiza cyane uwo tubanya koze igikorwa ntitumirengagiza ntitumusiga inyuma ubona aho turi kumwe na MUCO LIGHT umusore wacu abikora neza cyane tugomba tuyage nawe ahasigaye atubwire ibijanye n'akazi kiyo kuko n'umusore wacu abikora neza murazi bishasha maze kubazanira ngiyari naho murazi gisasu cyaraje inge tuyage nawe kugira ngo atubwire zinshi MUCO LIGHT ya meze neza cyane gose kuberewe sana mwana nibisanzwe oya kuri Jesse bisanzwe ni bya miss yose bimana yego ahantu hose mwamura amafresheri mengi sana man star napasha kuwa napendeza kila siku bakunzi ba Azak Burundi TV no kuvuga Association des Artistes en Action du Burundi twarababwiye ko nidutemberera babandi beshi musanzwe mumenyereye bakora ibintu bitandukanye turatemberera na babandi babaririmbyi abahanzi canke abasani nkuko musanzwe mubivuga abakozi bacu tukabashikira kugira ngo nabo igikorwa cyabo kigire gute gitera imbere muri no mwanya twabemereye tukiva hanze mukibona ku mateka bar ko tuje kuraba uwo bita MUCO LIGHT mushobora kuba muyumvira MUCO LIGHT ninde n'umusore ashajije cyane yamana ama style every day no kuvuga ko akubwira ngo ngo sare ngo niko vyama ngo ategerezwa kwama apendeje nkuko abo mu muji mukunze kubivuga tugomba ro tuyage nawe kubijanye n'umwuga wiwe n'akazi ki wasanzwe akora ibintu byinshi cyane murazi araririmba ahandi agakina amareresi no kuvuga akora ibintu bikomeye bidashobora bose muri kano kanya tugomba tuyage nawe mugume ku matelefone yanyu cyangwa ku ma ordinateur yanyu mandanye mudukirikirana ariko ntimwibagire like share na comment imbere yuko mugira subscribe MUCO LIGHT vip safi bana meze neza cyane gose hano tubasanze ni ku mateka bar kubera ko ukunda ku mateka bar niko ndiko ndategura igiteramo uriko urategura igiteramo yego cyo kwiride bakunzi bacu mwamaze kumva ko igituma ari hano nuko ari mu myiteguro y'igiteramo yabateguriye cyane ndibaza mwamaze kubona afishe hariya ako MUCO LIGHT nujyanye na hereye ku ruhande rw'iburyo MUCO LIGHT turamaze kumva muri no misi umva uriko utuzanira ibintu byinshi cyane ibintu byita ngo mukunze kuvyita ngo ni bisasu MUCO LIGHT yatangiye kuririmba cyane muri 2015 MUCO LIGHT yatangiye kuririmba 2015 MUCO LIGHT yatanguriye ku ndirimbo yitwa
Esingene namukunda. Esingene namukunda. Esingene namukunda. Abico gihe baravye Muco Light muri 2015 kugira ngo bace bavuga ati kweri Mico Polo Comedy ari kumwe na Muco Light tugirire kakano none kakani nyene kubwenge kamusanzuza. Esingene namukunda. Esingene namushaka. Esingene nabyifuza. Ambera umufasha. Yap. Muco Light kuvize ijwi ryizama. Ya. Uri kuraye Muco Light. Ya turagira travail. Ama travail yahe mukora kugira ngo mushike kwiryoje. Arico bita abdomino. Yap. Tuvuge ko Muco Light aza. Muco Light. Twariko tuvuga ngo kubera iki gukunda ku mateka bar uvuga ko ari uko wahateguriye ikintu nigihe kintu wahateguriye. Two turategura concert, yo concert mu bisanzwe twayitiriye Rahidi. Rahidi. Yego. Muco Light turumva ko ariko akora ibintu bidasanzwe vraiment, ariko akora indirimbo nyinshi cyane, avuze ko ageze ku ndirimbo ya 15, aravuga indirimbo Nosara, yavuze ko umusanga kuri YouTube kugira ngo igikorwa ciwe unakibone, ntibibagira ngo like, share na comment kugira ngo ubandanye umutera intege ahaziga yabone ibikorwa vyiwe ko mubandanya mubikurikirana. Muco Light warakoze igikorwa kirasamirana hirya no hino, ndumva igikorwa kirakomeye vraiment. Nanje waravuze ngo Nosara, nanje ndumva umenga Nosara nyene ibintu vyuko, ariko rero waduteguriye ikindi kintu kuri ku mateka bar, babwira abakunzi bacu cyo babategura. Jewe no icambere no basa ahubwo ko batosiba, kuko muri no misi je Muco Light nje ntabyorosha. Hama ni igiteramo giteguwe neza cyane, gifise isuku, ni igiteramo nashatse kwipfuriza abanyeshuri bamenye, no kugira ngo mvuga ati ni muze dusangire umunezero, nk'abazokora ntozi cya exeta bazi baruhuke nk'abaruhukira, bumve ko na Muco Light nafisemwo uburenganzira cyangwa afisemwo uruhara kugira ngo nabo abashigikire mu munezero wabo, kwazo nka diplome nazo babaje gukora exeta ya. Ndumva ko warateguye igihogwa kidasanzwe, ariko kuri affiche nimba tutihenze ku makuru twamaze kubona canke kuri affiche twamaze kubona twarabonye hariko abantu batatu mwateguranye ico gikorwa, nabo ni bande? Hariho uwitwa MG Blood, Mwami, hakaba n'uwitwa Medilove. Ya. Abo nabo wabashimyike kugira ngo mukorane ico gikorwa c'amateka. Abo icyo nabashimyemo niko ari abantu bashoboye kandi nabo ariko barakora ibikorwa bidasanzwe muri no misi. Ego. Turiko turumva ni ibintu bidasanzwe, washatse kwipfuriza umunezero abazo bamenya, abazo baronsa ama diplome, abakoze ama concours, no kuvuga n'abandi benshi muri rusange, no kuvuga uzobuje kugira ngo ufatanye umunezero hamwe n'abandi. Egome. Turumva ko ni gikorwa kizoba entre vendredi et samedi, no kuvuga munsi w'irayidi hose tuzobe twishikiye. Kaze cyane. Na cameraman ntadosibe. Ndibaza yamaze kuvyumva. Muco Light, ukuntu uriko ubona umuziki ndundi ubona gute? Umuziki ndundi kubwanje uragoye cyane, ariko nibizoduca intege, tuzogerageza gukora kuko buke bushikana umusiba kumugezi. Ego. Muco Light, uko twabonye umuziki mu myaka yahera nuko uri ubu naho ni mu myaka iri imbere, ushaka ko umuziki w'Uburundi woguma cyangwa ushaka gutera imbere? Oya, twifuza ko umuziki w'Uburundi wotera imbere, ukegera kure, ugashika kure nkuko abandi bageze kure, nitwame muri bya bindi. Ego. Muco Light ni ikihe abona nk'intambamye yo kudatera imbere ku muziki w'Uburundi? Je nibaza yuko twebwe dukora muri vide, nta droit d'auteur dufise. Ico dusaba bijeje niko boduha droit d'auteur, tukagira agaciro k'ibikorwa kacu dukora. Parce que abantu no munsi abarimvyi batabaha agaciro, orke abarimvyi nibo bantu bambere bakwiye kuronka agaciro kubera ivyo bakora, dutanga message ishika kure. Rero nonga no guhimiriza abarundi bakunde ibintu byo wabo. Abarundi barafise ingeso yo kudakunda ibintu byabo. Nibashigikira abana babo, nibadushigikire. Ukazumva mu manager w'umurundi yagiye kuzana Diamond, tiyagiye kuzana ati ba Medi, tibande ati ba Kofi. Umwe wewe yaciye avuga no mu ndirimbo ngo asigaye aca mu gisagara ca Bujumbura, wumva ama studio yose ngo wasafi, ngo ntiyibaza ko yo bari capitale ya Tanzania. Ya Bface yarabivuze, bien yarabivuze. No kuvuga twebwe
menga sinzi ngene abarundi byinshi bakubafata nukuri turitanga gukora kandi tubakora ibikorwa bimeze neza mugabo nawe wa manager bacu nibagerageze baduze umuziki ndundi yego uramaze kubona ibitari bike mu biriko biraba mu muziki no kuga muri industry ya music mu gihugu cyacu cy'u Burundi niyihe ntambamye yindi mubona ituma umuziki wacu udatera imbere kutagira urukundo hamwe baririmbyi wacu ntitugira urukundo umuziki w'u Burundi ntuvuze nkuko tuvyifuza yego urabona nibyo bya ndiko ndakubwira ntibakunda ibintu byabo bashaka kugenda nko muri boîte nk'akarorero muri boîte ugatanga indirimbo yawe nziza urashaka inasumba n'indirimbo n'izabandi bo hanze mugabo ukaza wumva indirimbo Diamond Alikiba Diamond Harmonize Diamond Mbosso none eske twebwe ntituko turakora umuziki nk'abandi bakora ivyo navyo nivyo bitangaje Muco Light haro bamwe mbere bace banesima bavuga ko umuziki w'Uburundi wo buzwa 20% hamwe abanyamahanga buzwa 80% niko nawe bibona niko ndabibona niko bimeze kandi yego kugira ngo ivyo bihave no muziki wacu bandanye utera imbere hoko gwiki niko dugira urukundo urazi ndakubwira ikintu kimwe hariho ikintu cyankoze ko Rafapazi Renzi intuzeroriro yarafise special karaoke muri Gera Braza twaragiye vraiment kumushigikira urazi ikintu cyambere nahabonye cyanyoheye niko Fizo yahageze kandi akanaririmba Black Jara hashika araririmba Bidondo yarahashitse na Muco Light ndashika n'abaririmbyi besh ba Efro bose bari bahari hari abaririmbyi besh bateye ubwoba bari baje gushigikira icyo gikorwa uwo munsi wamenye warasumbije izindi mindi misi yose ya weekend vraiment Rendi yari iryoshe special abantu bose bariyumva ati none abaririmbyi bo ko bameze gutya nkuko bagashigikirana vraiment Fizo yarangyoheye yararirimbye yamambwe 2 fois mugabo ntigeze ashaka kwerekana ibintu byo kugari no yaraje arakora akazi arasupportinga umugenzi wiwe kandi Fizo ntihari umwemvite mugabo ati ko numva hari abagenzi hajya hari inshuti reka shike hajya ndabi ibyo barimo arabikora byitwamo neza je n'ukuri ndasaba abakuru bacu batuboneye izuba nibatwereka inzira nyakuri inzira irashe Muco Light ati bakuru bacu batwereka inzira irashe nkuko Big Fizo akunze kubigira hamwe na hamwe barerekanye umutima w'urukundo udasanzwe ati hamwe bo bandanye uko umuziki w'u Burundi nawo watera imbere ugashika kure cyane nibamanze babikunde babiha agaciro erega kugira umuziki w'u Burundi duge nibajye nyene bazowudoza nibajye aba DJ nibajye aba journaliste ni mwebwe muko muraduha ibigano no munsi pasi kigali ko ndakona jewe nawe no munsi kizobona abantu barenga 200 uzobikundisha abantu barenga 500 eske wowe utamika ikiganiro muri Kongo bomenye Tanzania bomenye Uganda East Africa ntibashaka kumenya mugabo iki gikorwa uri kurakora muko murakora muri no miss cyo kumenyekanisha umuririmbyi n'ibikorwa byiwiwe ni kintu kidasanzwe kuri mwebwe kandi ndakubwira ibanga rimwe ndarimenye vraiment Muco Light ugagomba tumenera ibanga murindira kajya gato ugagomba tumenera ibanga iryo banga niri je ngoma meni ibanga kandi naribitsemo urazi ko mwebwe muri abajournaliste mukomeye cyane gusoma n'abajournaliste bo ku radio Muco Light aduhaye yindi level atwambitse yindi grade avuze ko dusumba abajournaliste bakora ku radio guterera uraboneka ikigano wewe umpaye uno munsi mugize kuri YouTube cyangwa kuma Instagram cyangwa mukagishira kuri tukwemerere ko ahantu hose rezo sosiyo yose uzi dutegeza gushikana kikigano voilà cufata izo sosiyo zose musizeko zibona abantu bangahe n'abantu benshi cyane novuga ni masse nini y'abantu benshi sawa RTN becha yumvuga n'abantu bangahe yumvana Muco Light areka araducanga yazana ngo dusumba ngo n'abandi ba journaliste batari bake ariko turabimushimire cyane kuko ama TV online turiko tugerageza gukora ibidasanzwe Muco Light uriko uraraba uko biriko birakogwa uravuze ko hakenewe urukundo kugira ngo ibintu bibandanye bigira gute bitera imbere bimere neza cyane gusumba umuziki Burundi nawo ugira agaciro kadasanzwe nizihe ntambamye muhura nazo nk'abaririmbyi b'u Burundi ubukene studio iragoye ubu kitavuze ni clip clip utari udafise ama miliyoni umushaka gukora clip ubukene kugira double kuri yo audio double no munsi kugira kuri yo audio wabizi yasho yego hategerezwa gukorwa iki kugira ngo ubwo bukene buve mu baririmbyi b'u Burundi niko badushigikira abafise ubwo buryo bagashamo imitahe yabo mugabo bakaraba ntihereyo
kandi ndazi bahizemo ntizoherayo. uvuze ijambo rikomeye cyane batanga imitahe yabo ariko barabe ntihereyo icyo kintu abakunzi bacu ntibagitaho ni kuvuga yuko uraraba niko ugomba ukore n'uwo mugabo mugikorane parce que jewe nihaza nk'umanager akandihira clip je ndazi ko iyo clip imaze gusohoka atazobura amahera yiwe yayitanzeko ko ndi umunyamwete kandi ndakora mugabo mumbuza umuntu amizo nguvu ati Muco Light barabe abo batanga abo ba manager barabe ahantu bagiye ku manajinga barabe uwo bagiye gufasha ibikorwa vyiyo barabe ngo amafaranga yabo ntazagire gute ntazahereye ni iki Muco asaba abo bitwa ko ari nk'aba manager boko icyo ndabasaba nibakunde bashigikira ibikorwa by'abana b'abarundi abaririmbye Burundi barakora man je ndibuka muri 2018 nari Kigali mu Rwanda Fizo yari mu Rwanda ewana ambutiage Rwanda ambutiage kidumu we ntushaka kuvuga mu Rwanda ni ambutiage rero twebwe turi mu mahanga baraduha agaciro kandi barazi ko dukora byukuri barazi ko dukora mugabo tusanga umuntu mubana ngani niwe dashaka gushikira ikwa cyo bumva ko bibabaje Muco Light asaba abakunzi b'umuziki ndundi ko bategerezwa gukunda ivyabo dukunda ivyacu nkuko n'abanyamahanga bakunda ivyabo ati jigihe nare mu Rwanda narubahwa cyane abanyamahanga baraduha agaciro atari ko tugarutse mu gihugu cyacu cyo Burundi nta gaciro turonka ubwo ntitwava dusanga ko umuziki w'u Burundi ari utari kukorwa ku rugero ruhagije kugira ngo n'abarundi nabo ntibawu umuziki urukura ko ku rugero ruhagije none gamani muri n'abaririmbyi dufise benshi cyane ntidufise Fizo benshi Satubi Natasha dufise B-Face dufise Roriro dufise Bidondo dufise Black G na Muco Light ni beshi no wumva nawo bahamagara ngani uronka nawo bakwiza abo bose nta na batanu bakoramwo basi bararenga batanu none habuze kugira nawo batanu basi umuziki wabo gere kure bagura amamodoka bagura indege abandi bagura impanga mu muziki nibaza ko ari gwa rukundo nyene Muco Light turumva ko ibikorwa uri gukora ni byiza cyane kandi bandanya turakwifurije amahirwe mu mwuga wawe twagomba tuje ku kandi kabazo kagira kabiri menshi bakunze kuvuga ngo showbiz mu muziki iratera ingorane iki nawe ubibona gute showbiz bibana showbiz yariyo yo mu muziki gute hariho abantu bakunze kugira no kuvuga kugira ngo babone ko bo bateye imbere bumve ko menga no duga ku gaciro byo gute beef hariho abantu baduga ku ma beef mugabo rero beef niyo beef iyariyo ego nayo bari yo nzira y'iterambere ry'umuziki wacu Burundi oya yose y'iterambere y'umuziki wacu Burundi iryo ni terambere ku muntu kinafsi ni ruhara rw'umuntu aba yahisemo kuvuga ati reka mvuge Fizo kugira ngo ati mvuzwe ni uburenganzira bwiwe parce yuko nuko nyene indoto zewe zabizanye mugabo jewe ndumva ni ibintu bisanzwe no muri Amerika baragira ibintu by'amabifu bakarimba ibintu by'amabifu mugabo beef ro beef that's business man yaro beef ya kandi haro ni beef zidakwiye kuba mu muziki w'uru ya nje tumena kuvuga turabana beef yariyo Muco Light warakoranye indirimbo Nosara igisasu kimeze neza cyane indirimbo vraiment kiravyandikisha cyane nk'amateka kuri YouTube wakoranye n'umuririmbyi Bidondo hakaba hariho amakuru menshi ariko avugwa ku muririmbyi Bidondo ayo makuru wowe yazi canke ntayuzi ajayinike amakuru ariko avugwa ku muririmbyi Bidondo uwo mwakoranye igisasu ciza cyane umuririmbyi ukunda kandi wemera ariko hariho amakuru menshi ariko amuvuga ko atari na meza wowe yazi ntayonzi nane nakubaje tajayinike Bidondo biriko bivugwa yuko yoba yatwawe umugore n'undi muririmbyi iyo nkuru ntayo urame ibyo nta nagaciro no bihe ko sibyo Muco Light arahakanye ko amakuru yuko Bidondo yibwe umugore n'undi muririmbyi tutarinze kuvuga izina atari ivyo namwe bakunzi bacu mubimona gute muhava muca muvuga ngo nabaye Natasha oya sinabaye Natasha ahubwo narindi ko ndabaza ariko tukaba tuzi ko iyo nkuru iri kiravugwa iriko yandikwa ku mbuga zitandukanye ko Bidondo yibwe umugore duce dutangura kubiha inzira canke intandaro yavyo kumenga vyo babivaho kumenga hariho imishamirano yoba itari myiza hagati y'uwo byitwa ko yahoze ari umugore wa Bidondo kuko ubu byitwa ko atakifise uwo mugore urabona ndakubwire ga journaliste ujya mwana Golden ujya no mwana ujya niho twara umugore Bidondo unashima yafungura saa sita nijoro kwa Bidondo God name yafungura saa sita nijoro kwa Bidondo
nukuvuga rero nimba ashaka kuduga kuri Bidondo ashaka kudugira kuri Bidondo niyo za beef ndikunda kubwira hariho uraraba kwanza nizo beef zishaka kuduza wewe uraraba yuko icyo kintu ushaka gukora gishaka kuzokudusha kikazokumanura parce que yuko amaze gukora nka biriya icambeje Bidondi ndamuzi ntago yo mwambura impuzu ujye ndamuzi cyane ariko objectif yiwe nijya nyene objectif ni kugira ngo abone kuvuga ubwa mbere abone umugabo we kamukunda swate cyangwa atamukunda ibyo ni ibintu bisanzwe none umugore amaye imyaka 15 n'umugabo babyanya abana bashika bane eske none kwahukana si ibintu bisanzwe kwahukana n'ibintu bisanzwe ariko bimaze kuba biva ku muririmbyi bikaja kundi muririmbyi duca twumva ko atari ibintu bisanzwe mwatubwiye ko God name ntabwo yotwara umugore Bidondo kuko ijoro n'umurango yafungura kwa Bidondo kandi God name n'umwana muto cyane siko mwabivuze ariko amakuru aremeza neza ko kandi tumaze kumva ko wewe God name yarivugiye neza ko umugore atakirwa Bidondo ari wa God name none mba ari uwiwe none hari itandukanye yo kurongora mama we yamubyaye n'ujya mugore ko nko kurongora umugore agusuma imyaka irenga 10 si nko kurongora mama wawe yakwibarutse none mumva hari indere mu mico y'ikirundi Muco Light arahakanye ko ivyo God name yoba yakoze bitajanye n'imico y'ikirundi ngo kuko ariko Muco Light tugaruka inyuma gato none urukundo no kuvuga ushatse kuvuga ngo umugore wa yahoze ari wa Bidondo uwo bayita Bidondine ubu byitwa ko ari umugore wa canke umusheri wa God name ko yoba amusumba imyaka itari mike nkaca mvuga none misose amakundana bangana ntibishobora gushika ugasanga God name babakundana n'uwo mugore ego gukundana birabaho mugabo uraba na level ega rero hari level zitangana amani gute none nkajewe nka God name kwanda manze yira imyaka yiwe n'umuntu ashaka kuyondera kazoza vrema acha genda none yarabuze uburundi dufise dufise abakobwa beza yarabuze ubundi mukobwa banganya size ega kiyani cyatu yambaye kitamukwiriye bakunzi ba Azak Burundi TV bakunzi bacu mudukirikana ko bukeko bwije Muco Light aramaze kuvuga ngo yambaye ikirato kidakwiye wavuze ninde ni God name ngo kubona ko yokora ibintu nkabijya byitwa ko yoba atwaye mama we Muco Light aradutengeje sana atubwiye ngo ugo rukundo ntigobayirgo nawe Muco Light uradutengeje sana none ko God name ubwiwa byishimiye navyo kwishimira amani ariko amakuru dufise kandi atohojwe neza God name ariyemerera neza ko avyishimiye umve ndakubwiye ikintu kimwe Bidondi nabiwabo mu Kamenge God name nabiwabo mu Nyakabiga ayicarezwe n'abavyeyi urumva ivyo bintu bijanye ariko oya mbwira ukuri ayicarezwe n'abavyeyi se nanyine bayicamureze ni umwana mu rugo ace aparamira urumva abe ku ngazi ya mbere ace simba ku ngazi ya 15 tuvuge ko rero God name yahababutse canke yoba yihuse je sinzahubwo ngira ahubwo mutwe no kwa muganga ngira yasaze Muco Light atubwiye ngo ibintu God name yoba yakoze ahubwo barabe neza bagire gute bamusimbane kwa muganga ariko turiko turumva mu majambo God name agenda avuga canke mu mapost n'ivyo agenda publiya we waravuga ngo urukundo ntiruraba imyaka canke ntiruraba ikiniki ngo kandi urukundo nta maso rugira rero bisigura ko ngo nimba wewe yamukunze atawo biraba canke ngo abihagarareko kandi akavuga ngo je amakuru twigeze kurondera turabaza akavuga ngo akunze abagize gute abakunze kandi ni nkuko nawe nibaza ko ukunze ubukunze mugana ariko arabivuga ivyo bintu je ntiyabinyemere nubu turako turavugana ku telefone cyambwiye hari byo ariko arakora byiwiwe azobimbarira mugabo ntihambwiye ko ari mu rukundo ariko amakuru atohoje neza nka Azak Burundi TV amakuru twishikiye tugatohoza neza aremeza ko ari mu rukundo n'uwo yitwa Bidondi umukobwa basanzwe bita Divine rero nimba ari mu rukundo nibambikana impeta bitwereke ku mugaragaro bere kuguma mu majambo none bigume mu majambo mashobize y'abazuri mu majambo hamwe mbega byogenda gutyo bigahera mu majambo aduca atembera azoca inde azosona ku mahamazi tuvuge ko rero kugira ngo atwemeze canka bikora bigaragaze babikure mu majambo babishire mu bikogwa murakoze cyane Muco Light
uravuze ngo ivyo God name yoba yakoze si vyiza kuvyo yoba yakoze none ivyo onye ntiwiyumvira ko vyo byavuye kuri Bidondo kugira ngo umugore ave ku mugabo bari bamaranye imyaka itari mike wavuze n'abana bari bafitaniye kugira ngo agende ko wise umwana nka God name byo nibanga ry'urugo ntabyo nomenya kuko hagati ya Bido na Bidondine sinobwa tuyafisa amakosa iryo nibanga ry'urugo ry'abantu bubatse yego ariko God name amaze kwiyemerera ubu gushikisa n'akakanya ko ari mu rukundo n'uwo bita Bidondine uce bivuga ko je byongora gutahura je nzobyemera mbonye ku isenta bambikanye impeta bene murango babibona ndoshina ahubwo je nzocinda mwironda ati petit kado ya kado kubera azoba ari serieux kuko je nubu sindana bitahura sinda mubuno o divine no godman wiwe sindabona ivyo barimo sindabona agakino barimo yo kazobashikana mugabo sinzi jabwo je birantira stress mu mutwe kuko ni ibintu biteye isoni ni ibintu bimara amaje nk'umuntu umumama yiyubashe nk'ujya yataye abana base tumatwana abana ntatabana abana yarabasize kuvuga abana bari kwa Bidondo abana bari kwa Bidondo ico ni kintu ca mbere ujya mudamu yakoze kibi kizotuma n'abana bibe bamwanka utabana tuvuge ko uwahoze ari Bidondi no kuvuga yakoze ikosa ritari rikwiye gukugwa mu mico y'Uburundi yes warabonye umuvyeyi atabana akaca simba no kubana batoto haje ni nko kuvya umwe haje golden baramuviyoye gira rero ico koze kugira ngo God name nawe agiture rero nuzu ubutungane kubera yarakorewe vyo oya je sindamusaba ko yitura musabire sindamusaba ahubwo ndamusabira abarundi n'abarundi kazi amasengesho kuko yaragiye kandi arabi n'abazogenderamo amasengesho tumusengera umwana agaruke mu ruhongore kuko ivyo barimo ni ibintu bidasobanutse cyane nta n'agaciro je no nabiha nta gaciro no biha vreo God name yarakoze ikosa uwo bita Bidondi ariwe Divine yarakoze ikosa MUCO LIGHT bose abasabira ngo basengege kugira ngo bose bagaruke mu rugo ngo kuko ngo nta muvyeyi atumwana mu mico y'ikirundi turazi ko nta muvyeyi atumwana ngo kandi akongera akavuga yuko na God name yoba yabaye vyore kubera ngo baravye imyaka ya Divine bakare imyaka ya God name baca basanga hariyo difference nyinshi cyane ariko ga MUCO LIGHT uko usanze uzi Bidondo umuzi gute umuzi neza haravuzwe amajambo atari make yuko agiye gukorera ikibi uwo God name bitwa ko yamutwaye umugoro byo bizi kwiye oya Bidondo no munsi tange yodo je twari kumwe ni bimwe by'abana ega Bidondo nawe ntabitaho nino saha ega Bidondo yifashe nko gufyina yamubwiye ati we pete tunajua kama mimi niko muri ndaweza kuroga yabivuze muri brag mugabo nibisigaye ko yabisizemo inzigo ariko turiko turumviriza neza mu makuru twe twitohoreje vyaravuzwe neza ubu na God name nibaza ko bafise nk'akantu kakoba kuko ngo vyaravuzwe ngo azomuroga azomwicisha azomukubita urusaso nimba ari rwa brande haravugwa n'ayandi majambo menshi cyane birongera biraja no ku mapost atandukanye za Facebook hehe twocuvuga ko yabivuze ari brag yari brag man yari brag yaramutunguye twari kumwe je na Bidondo unashima amaze kubishaka ku masosyo twaragiye babona Godman ku bavyeyi be twarabivuze umwana wanyu ibintu arimo muhanure sibyo hameje nagiye cabaje ntimuze mu mbaze je ntabyo ndimo ibyo namubwiye nabimubwiye nk'umwana wanje wavyumvise ko amaze kugenda akabivuga ko mu brag kuri telefone twari kumva ko ari brag ariko maze kugenda bigashika muhira mukabwira abavyeyi urumva ntikibaye brag bibaye seriye oya okay ubwa mbere ega Bidondo yagiye kubibwira abi wabona God name kubera iki agifise agashavu oya nashavu yarafise amaze kumva ko iyo odi kirasirikira ahantu hose niho Bidondo yacabati none uyu mupeti je namubwiye ibintu muri brag yacagenda kubisha ku mugaragaro yabigira seri aravuga ati je ibi ntago byo hagarikira ngare ngenda ibwiye abavyeyi b'umwana gushikisa n'akakanya God name avuga ati je nihagira icyomba bizobazwa Bidondo urumva ko wewe atabifashe nka brag nubwo Bidondo we yoba yabivuze nka brag mu gihe bo bataba baranavyemezanya ngo imbere y'abantu babibona ego none eske urazi ko no mu mategeko hariho ibihano bihana umuntu asambura urugo rw'umuntu ivyo ndabizi kandi birahari tuvuge ko rero uwo God name yarakwiye guhana yarakwiye gufungwa kuko yasambuye urugo ega niko abantu babinegrija ico ni ikintu kidasanzwe ni ikintu cyo kuja mu ubutungane bukagitunganya nimba umugore n'umugabo bashwanye ko ukanabirabaho none acagenda agafata n'abandi bagabo
en plus umuntu bakize mariage twavuge ko ivyo yari kubikora mu gihe nabo bamaze no kuvuga kugira divorce hama bakavana bagaca bajana na God name, ivyo niho byari gutegezwa. Yes. Ariko turiko turumva ukuntu usanzwe uzi Bidondo, ndibaza wavuze ko muzi neza ivyo wonye nubwo yabivuze uvuga ko yabivuze nka brag, nta wibaza ko ivyo ashobora kubishitsa. Oya. None mu gihe avuze ngo uwo mwana mu muhanure niyagira ingorane ntimuze mumbaze ikizoba, ntiwumva kumenga hari akantu. Ibyo yabivuze kubera ibyo ariko arapibira umwana wabo. Yeah. Yabaje umwana wanje nta kimi ndamufiseko nta na kimwe gusa ibintu yambare nanje byantunguye. Kuko ntiyabi mu kiso yabo ati sinikuwa nategemea kama yeye ataweza fanya vitu vya hivi. Ntiyari yiteze yoshobora kugira ibyo namushikira ubwiwe. Bivaye nuko n'umwana yararize nko mu bandi bana. Urabyumva? Je nibuka yuko twigeze no kuja muri concert ya Roriro. Mbe yari yabereye hehe gushikaho Roriro ashobora na Bidondo bapfuye ujya mwana bati we hano twaba tugenda musabira umwana indirimbo wamusabira umwana indirimbo we nibikiti uyataririmije no tumanda kurimba Roriro bakashana kubipfa na Roriro. Rero Bidondo yamaze kumva yuko Golden Mary yatwaye umugore Bidondo ari wagenda pibira ibintu kari agezweho. Bidondo nawe we petit acha hivyo bitu wanga yivuge uko mdogo so we petit soja mimi niko murozi ndaweza kuroga ibintu nk'imwe muri brag yivugira nkuko nyene umupeti nawe fye kuba miso yiwe afise nta wiyizi yamaze kubishya kuma mezo sose ya nuko byagenze. Ariko God name ubwiwe aremera ko umuririmvyi Bidondo amwemera nk'umuririmvyi wa mbere mu Burundi nkuko nawe usanzwe ubivuga, bigaca bintangaza rero ico kintu aho gitegerezwa kuva mu gihe bose basanzwe bemera. Jesse nibaza ko yo mwemera amani wemera umuntu manza kamuba mu makuru mfise neza kandi atohoje God name n'amajambo bwiwe yivugiye yavuze ko umuririmvyi yemera mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari Bidondo. Ni bunafiki n'ubujyaje. Ariko twaramubajije neza turamaze ati ubwo nta gahemo ko bakarimo aravyanga. Ni bujyaje aba yamwemera kandi yamwemera bamwubaha ntiyari no kumuparamira gushika mu paramira no mu vyiwe. Ariko wewe avuga ngo monde ya music irukwayo ivy'ubuzima birukwavyo ntushobora gusanga yabikoze muri ubwo buryo butandukanye. None ko mutabaje yabikoreye ko mutabaje yabikoreye yavuze ko ari urukundo. Muco Light turiko twumva ivyo uriko uvuga vya Bidondo. God name wewe ku makuru tuzi neza kandi twatohoje yemeje ko ari mu rukundo, ariko we wabihakanye kubera bo nishwaye kuvuga ko ari mu rukundo. Reka tubifate ko yabivuze. Je nta kindi mfise noreza kandi sinkene kubirandira ko cyane ntibinandaba mu bisanzwe ninje mu buzima bw'abandi mugabo. Kandi God name bambe Bidondo ari umugenzi wawe. N'umugenzi mugabo n'umugenzi wanje Bidondo bien sûr nje ituma bashi no kubigira cyo ndabivuze ko niko ari umugenzi mugabo niko mga party ya God man n'uburenganzira bwiwe nishwa yiwe nafate intumbero yafashe hama ashikana indoto yiwe. Nk'umuntu asanzwe yegereye God name agasangwa kandi yegereye Bidondo ni ikihe kintu wokora canke nk'impanuro wotanga hagati yabo bantu babiri? Je mano notanga muri abantu babiri hagati ya Bidondo na God man. Ibi bintu bo byihoza bikagarukira ngaho kuko nta gaciro biha umuntu nta n'umwimbo mwiza uri muri ibi bintu. Ku ruhande rwa Bidondo uvuga iki, ku ruhande rwa God name uvuga iki? Niko amajambo yohagarara kandi ibyo bintu bigahagarikira ngaho nyene. Ati God name agenda afate poste zose ya poste nzazikure nafute nta kamaro ntaco bizomumaya nta nico bizomufasha bijya bintu yakoze. Yes, merci sana ku mpanuro utanze. Urakoze cyane nawe. Ariko rero twagomba tugaruke mu muziki usanzwe ukora. Warakoze igisasu ciza cyane navuze ko nanje yankoze ku mutima indirimbo yitwa Nosara. Indirimbo yitwa Nosara uravuga igituma wosara abakunzi bacu bamaze kucumva no indirimbo yawe ubona iriko igikorwa cyayo wayikoreye uko wipfuza ko iba hit niko biriko bigenda. Yego cyane ko biragenda. Kandi vuba two turategura amasanamu. Yego. Bakunzi bacu bakunzi ba Azak Burundi TV mumvise ko cya gisasu Nosara muco yaduha agiye kugikorera amasanamu bayitegegera. Tuigira kabanga. Avuze ngo ni surprise murindire rero mwe muragenda kuri YouTube bandike Muco Light hama by Nosara Muco Light by Bidondo. Nosara by Bidondo Muco Light featuring Bidondo hama Nosara chanson Nosara bica biza.
mwumvise ko mutegerezwa kugenda kuri YouTube mukaba muragira subscribe kugira ngo nashira kayo masanamu muzibere abambere bo kubona igisasu Nosara Muco Light. Nakahe ka jambo worangiriza? Ndabashimiye cyane. Nongera gushimira n'abadukurikirana kuri Isaac Burundi. Mvuga ati ni mubana mukurikirana ibikorwa byabo kuko mukora ibikora inka kandi Imana ibaje imbere inabashikana ku ntego yanyu muko muri. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Bwira abakunzi ba Isaac Burundi TV bagende kuri YouTube bagire subscribe. Abakunzi ba Isaac Burundi ni mugende muri gire subscribe, mugire jeme na commenter. Twibutsa abakunzi bacu ko twari kumwe na Muco Light. Merci sana. Mwari kumwe na Isaac Burundi TV no kuvuga Association des Artistes en Action du Burundi. Kuri micro mwari kumwe na Mico Polo Comedy nkuko bisanzwe. Twari dufise umuntu adasanzwe nkuko turabadasanzwe kandi dukora ibidasanzwe yali Muco Light tubitege kandi ko gikorwa ciwe gishasha big up sana.